Turamukije mwese muteze yompi turi kigendekezo rya 14 ruheshi umwaka wa 2019 kaze mu kiganiro c'amakuru twabateguriye. Tuhere ku nkuru umukuru w'igihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi ari mu rugendo mu Burundi kuva ku muhingamo w'ukuru no wa gatanu. Felix Antoine Tshisekedi yashitse i Bujumbura avuye mu gihugu ca Tanzania aho se ico ashira imbere akaba ari ibibazo bijanye n'umutekano n'iterambere mu karere. Umuntu umwe yakomeretse mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho cagabwe mu gicugu co kuruno wa gatanu ku kirindiro c'abasirikare kiri ku mutumba Muka komine Gisagara y'intara ya Cankuzo. Ubuyobozi bw'indero muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura buremeza amakosa yakozwe n'umuyobozi w'ishure shingiro rya Rukaramu ya mbere mu kudashira ku ntonde abanyeshuri bane bari biyandikishije ngo basubire gukora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya igice ca kabiri c'ishure shingiro. Nayo mu gice ca kabiri ca kino kiganiro muja gukurikira ikigabane dukingire ibidukikije kuri mikonone zime dushimagize engineer Hajide Mwemero na Fabrice Ndimurukundo ne watuma amajwi abashikira mushobora kudukurikira kandi ikibiriraho mukanya idonito. Narimejeje kubibabwira umukuru w'igihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi Antoine Felix Tshisekedi ari mu rugendo mu Burundi. Antoine Tshisekedi yagendeye Uburundi avuye mu gihugu ca Tanzania. Mu Burundi ategekanya kubonana n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Abegereye Antoine Felix Tshisekedi bakamenyesha yuko mu ngendo ari karagira mu bihugu vya kano karere k'ibiyaga binini ashimikira ku bibazo vy'iterambere n'umutekano. Aho yari muri Tanzania akaba yamenyesheje mbere ko azitaba inama y'abakuru b'ibihugu bagize shiramwe komeza izoba mu kwezi k'umunani. Antoine Felix Tshisekedi akaba aherutse kandi kwandikira ikete mugenzi we Paul Kagame mukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba ari nawe arongoye iryo shiramwe y'umwe bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko asaba yuko igihugu ciwe Kongo ihana intwaro rusangi yo kwinjira muri uwo muryango. Mu makuru ajanye n'umutekano hari igitero c'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho cabaye mu gicugu co kuri uyu wa gatanu ku kirindiro c'abasirikare kiri ku mutumba Muka uri muri komine Gisagara y'intara ya Cankuzo. Abo bantu bitwaje ibigwanisho bakaba bakomerekeje umuntu umwe mu gihe bariko basubira inyuma. Inkuru twateguriwe na Bartazar Miburo. Hari igihe cy'isaha 9 z'ijoro kuri uyu wa gatanu aho humvikana amasasa atari make ku mutumba Muka muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Inkuru ziva muri komine Gisagara zitumenyesha ko wari umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wateye ikirindiro c'abasirikare kiri ku mutumba Muka. Barabasuma barabagite banabiye baje gusaba bayibura fane bwa nta bakomeretse nta nakinyi batayikame igisirikare akumuka nyene ne barasha kumenya abagwanye baje batera baturuka. Uwo mugwi mu gusubira inyuma wagiye ukomerekeje umwigeme ku mutumba Murago uri muri yo komine nyene igihe bari bamubajije ko yobereka ahantu hari iraro ry'inka. Abo banyagihugu muri komine Gisagara bamenyesha ko uwo mugwi utashoboye kumenyekana co kimwe niyo waje uturuka. Twagerageje guhamagara Jonas Niyonizeye mustaneri wa komine Gisagara, telefone yiwe yahamagara ikabura uyitaba. Humura Burundi. Ubuyobozi bw'indero muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura buremeza ikosa rya